twaraharuye dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego mpuzamakungu ku ruhande rw'abakenyezi irenga 10. Dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego rw'igihugu irashika 7. Duca dusanga nta kiremwa na kimwe kidafise umunsi mukuru bagihimbaza ko kiretse umugabo. Hariho umunsi wahariwe ibiti, hariho umunsi wahariwe ibikoko, hariho umunsi wahariwe ibidukikije, hariho umunsi wahariwe uburaro, hariho duhimbaza umunsi w'amazu, hariho umunsi w'amazi, hariho umunsi w'abakenyezi, hariho umunsi w'abigeme. Muranyereka umunsi w'abagabo aho wanditse. Dutegerezwa kuwugwanira. Amategeko mpuzamakungu agira ububasha mu gihe ata amategeko y'igihugu ahari, kuko amategeko mpuzamakungu ntaza yambura ububasha amategeko y'igihugu. Ni ngombwa ko leta y'u Burundi mu gukingira bene gihugu bayo ishiraho itegeko rishiraho umunsi wahariwe abagabo mu ntumbero yo gukingira abene gihugu b'abarundi batiriwe bararabira ngo nuko igisata cawoni ngo kitarushizeho. Uburundi burafise uburenganzira bwo gushiraho umunsi wo gukingira abarundi ubwabo. Umunsi wahariwe kugwanya amabi akorerwa abagabo uhimbazwa n'ibihugu birenga 60 kw'isi, ariko leta y'u Burundi dutegerezwa guhaguruka kugira ubeho guhimbaza. Ni naco gituma dutera kakamo ko leta yo gushiraho vuba vyihuta. Ubwa kabiri, gukuraho ingingo zose zituma umugore yahukanye atekererwa. Ivyo bizogabanya imanza zo kwahukana, kuko azobazi neza ko amatungo ayasigira umuryango kuko araye umuryango. Uyu munsi basaba kwahukana kuko bazi muca mu bicamwo kabiri. Turasaba leta ko ishiraho itegeko ribuza abagore bahukanye basabye kwahukana gutekererwa, kandi irishiraho vuba na bwangu, kuko abagore bariko barasaba kwahukana ku murindi munini kugira bagira amatungo yabo bagaba baganza bategeka uko bashaka. Ayo nayo barondera kuyakura hehe? Mu matungo y'umugabo. Ubwa gatatu, leta yoha uburenganzira bukwiye umugabo bwo gutunganya ivy'urugo, kuko uyu munsi aho habonekeye aya mategeko y'abakenyezi, umugabo ntacemerewe gutunganya ivy'urugo. Umugabo aja gutunganya ivy'urugo, umugore ngo arampohoteye. Abagore bakozwe muri ruwazira, mu binezero gusa. Akeneye igitenge ciza, akeneye rasiyo nziza. Ntumubwire guprojecta muri kazoza ati mbega mu myaka 30 tuzoba tubayeho gute. Ikindi acakora, umubujije ivyo akozwe mu marira. Yitura opeji umwosoro ugera ku birato ku birenge. Ico opeji akora acavuga ati uyu mugore yararushe, yarahohotewe, yararemvye, or avuye muhira kudoza akamabi. Bisigura ko n'abanyamategeko rimwe iyo bariko barakorera kuri ivyo baraturenganya. Ni gute ubona ko amarira yaja gutura ariko kuri atamatohoza yabaye. Ubwa kane, leta yocungera neza amwe mu marorerwa akorerwa bamwe na bamwe mu nzego z'ubutungane, akorwa na bamwe na bamwe mu nzego z'ubutungane, kuko mu butungane hariyo bamwe bafise inyungu zabo bagaca bafata ingingo zambura amatungo abagabo bakayaha abagore bidahuye n'amategeko, bivanye n'ivyo bapfana, bivanye n'imigenderanire bafitaniye, bivanye n'uri nyuma yaba bibategeka. Ivyo byose bigaca biba intandaro yo guhohotera umugabo yari mukuri akambugwa, na cane cane iyo bifatiye ku matungo.
ugasanga inzu zawe zibiri barazigutwaye zose bakazegurira umugore zari zo wiyubakiye, ugasanga aho umugabo atanemerewe no kuzihonyoramo. Ni gute umugabo abuzwa guhonyora mu rugo iwiwe yarondeye kuva akiri umwana? Nihaba habaye gukinga, nibakinge ntituvyanse, ariko mu gukinga ntibisigura ko begurira umuntu amatungo y'uwundi. Uyu munsi tubona ngo twabaye turakinze tumushize muri iyi nzu, umugabo nawe ngo naje gupanga. None hapanga umugabo gute kandi afise inzu yubatse? Aho dusigaye dusanga hariya mu Kirundi murazi yuko umusore aja kugira gutegura mariage yarubatse inzu, mugabo uyu munsi uza wumva ngo inzu ngo si yiwiwe. Umugore yasanze yubatse isakaye yugaye, hagaca hasohoka umugabo, umugore akaba ari ayisigarana. Mbega ko umugore iyo agiye buje agenda iwabo, umugabo nawe agiye buje aja hehe? Iwabo ni hehe? Mwibarabara. Mbega umugabo azamaja buje mwibarabara, cyangwa umugabo niwe yogumye muhiri wabo kuko asanzwe ari wabo? Ivyo navyo tubimenye. Aho niho umugabo yahohotewe gusumba. Icya gatanu, leta yokora ibishoboka byose igashiraho ibipimo bikenewe ku bagabo barenganira mu byaha nka viole na ADN. Viole nabasiguriye ko abenshi bapfungwa batayikoze kubera babarondera kwa matura. ADN nayo ubu bigezaho umugabo anikokora ati jewe ADN ndayemera reka ndayikoreshe, yayikoresha umugore ngo ndayihakanye siyo, wamubwira ati girisha counter expertise ngo nabisubiremwo wenyene. Mbega wotora icyabona ugacutora n'ikiguhiza? Mwumve namwe agusesa guzabone ko byose bikuvuye. Ivyo mumenye yuko arakaranda gatuma ingo zihungabana. Cyangwa ukaza wumva kubera igipimo kiri ku mahera menshi, ukazubona umugabo arapfuye kwandikisha ati jewe ntaho no yakura reka mfe kwandikisha. Akazoba hazi neza ko mu muryango wiwe harimo ubutari bwiwe, biratunza. Leta rero nidushirireho ADN y'ubuntu kubazoba bituye ubutungane, basaba yuko bobarabira ibijanye na paternity, kuko bizogabanya abagore barenga ibigo. Icya gatandatu, turasaba dushimitse kubera ko twabonye ko ibifatiye ku butunzi abakenyezi uyu munsi bafise amabanke abaha ideni abagabo babo batabizi batanabasinyiye, bafise amashirahamwe abaha amadeni abagabo babo batabizi batanabasinyiye, mu gihe umugabo atemerewe gusaba ingurane ahantu na hamwe umugore atamusinyiye. Ibi n'akarenganyo kaboneka. Umugore yasaba iryo deni yarikoresha ibyo ashaka ryahomba, bagaca baza bagafata iby'urugo umugabo atigeze abona na kimwe. Turasabye rero amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana afata ingingo zose zishoboka kugira ngo umugore ahabwe ideni asinyiwe n'umugabo, kuko niwe bafadikanije gutunganya iby'urugo. Umugabo amenye iryo deni cyo risabiwe, amenye iyo rigiye, amenye ibyo rigiye gukora, n'ibyahomba azobe mu baririha urugo rudasahuwe. Ibi bizotuma umuryango utekana, kuko uyu munsi usanga umugore akeneye amahera yo kujya kwinezererwa ku mazi, aca agenda mwishira hamwe akayatora, umugabo akazoyariha, akabona baje gushorera inka. Iyo mu misozi twirirwa mu ntambara, aho amashira hamwe y'abantu 50 aza gashorera inka iri mu rugo, umugabo atazi impamvu. Umugabo agasanga inka yakuwe mu ruhongore ngo birisha ideni, amategura bagasanga bayakuye ku nzu ngo birisha ideni. Mumenye ko ibyo tubayemwo na karanda. Ni nayo mpamvu dutakamba ko
ko ibi byose vyokurikizwa. Icanyuma dusaba ni ihinyanyurwa ry'amategeko. Amategeko yose avugwamwo ibijanye n'ihohoterwa yohinyanyurwa. Ni naco catumye dutumira uyu yanonosoye ivy'inyifato kugira ngo ashobore kutwunganira ku bijanye n'ibibera muri biriya biringo biterwa n'inyifato, kuko hariho ivyo mwebwe nk'abamenyesha amakuru mushobora kuba mutazi ko bifise umuti, bisanzwe bifise umuti.